Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro y'Imana shibamira imitima yanyu. Muri kumwe na mwene so NTAKARUTIMANA Eric, tumaze iminsi tuganira ku majambo avuga ku vyamwa vya mpwemu yera. Ibi vyamwa vya mpwemu yera n'amajambo Paulo yandikiye bigaratiya igice ca 5 ku murongo wa 22 gushika 23. N'abantu bari bamaze gutera intambwe kwihana no gukizwa. Rero Paulo abandikira ngo bagende bama ivyamwa vya mpwemu yera, acabwira ivyo mpwemu yera yama. Kristo yaravuze amajambo akomeye cyane avuga ngo muzobamenyera ku vyo bama. Rero ababaye abigishwa ba Kristo, abigishwa ba Yesu, hari ivyamwa bama. Ivyo vyamwa biva kuri mpwemu yera. Imana nishimwe cyane. Rero no munsi tuganira ku cama kivuga ngo kuba umwizigirwa. Haleluya. Reka dusome amajambo dusanga muri Samweli wa mbere igice ca 2 ku murongo wa 35. Havuga ngo maze azokwihagurukiriza umuherezi w'umwizigirwa, umuntu azokora nk'ivyo umutima wiwe no mu vyiyumviro vyiwe, ngo kandi azomwubakira inzu izokwamaho, nawe azogendanira uwo yimikishije amavuta ibihe vyose. Imana nishimwe cyane. Aha tubona amajambo ari mu gitabo ca Samweli, Samweli wa mbere igice ca mbere. Tubona amajambo ku mirongo 35 yabwiwe umukozi w'Imana Eli. Eli yari umuherezi mukuru, yari umuherezi mu Bisirayeli, atanga ibimazi nk'uko bisanzwe. Abisirayeli baratanga ibimazi kugira ngo bashe guharirwa ibyaha byabo. Ibimazi byatangirwa mu ngoro y'Imana cyangwa ihema ry'Imana. Hanyuma Eli yari afise abahungu babiri. Abahungu babiri umwe yitwa Hofune, uwundi yitwa Finehasi. Abo bahungu nk'uko umugenzi w'Isirayeli wari uri mu muryango w'abarewi, umuryango w'abahereji, ni ukuvuga bagenda barakuranwa, ukurunganwe rwaza. Umuryango nibo baba bahereje. Rero Eli ariko arasaza, abahungu biwe bateza gusubira mu kiringo ciwe c'ubuhereje. Hanyuma rero aba bahungu iyo ngo abantu baje gutanga ibimazi, baca ngo bagenda bakajabura mu bimazi, bagatora ku bimazi by'uhoraho kandi hataragera. Aba bahungu si ivyo gusa bakora, ndetse ngo barasambanya abagore bari bajeje gukora ibikorwa ku muryango w'ihema. Imana yacu nidufashe cyane. Rero Imana iri mu ijuru irababara cyane. Imana iri mu ijuru iravuga aya majambo yuko igiye kwitoraniriza uwundi muherezi w'umwizigirwa. Ni ukuvuga abahungu Imana iri kwirabaraba yasanze atarabizigirwa, gushika naho ifatiye ingingo yo kubakuraho igashiraho uwundi muherezi, ikitegurira uwundi muherezi. Rero ngaha ikivuga amajambo ivuga ngo ngiye kwihagurukiriza, ngo umuherezi w'umwizigirwa, ngo azokora ibihuye n'ibiri mu mutima wanje. Haleluya. Imana irafise ibiri mu mutima wayo. Imana irafise ibyumviro biri muri yo, yifuza ko twebwe abo yaremye, twebwe abo yahaye agakiza, twebwe abo yakijije, twebwe yagiriye ubuntu, dushitsa ivyo vyumviro biri mu mutima w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane.
Imana irakora kandi ikoresha abantu yaremye. Nawe irakeneye kugukoresha, ariko bisabwa ko uba umwizigirwa. Nanjye birasaba kunkoresha, kandi bisaba ko uba umwizigirwa. Rero ngaha tubona abahungu ba Eli ntabwo bari babaye abizigirwa, bakora ibyaha bitandukanye bikababaza Imana. Imana ifata ingingo iravuga yuko n'ukubisha izobica. Imana dufashe, iravuga ko izohagurutsa uyundi muherezi kandi w'umwizigirwa. Rero iki cyamwe cy'ubwizigirwa kirasabwa cyane ko duhagara mu bwizigirwa, kuko Imana yatwizigiye, yaduhaye igikorwa, yaduhaye agakiza, yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo dukire, kugira ngo tuve mu byaha twarimwo, kugira ngo tube abagororotsi, kugira ngo duhimbare Imana hama ishobora kudukoresha. Rero muri uko kudukoresha iragomba ko tuba bizigirwa. Imana yacu nishimwe, iradusaba ko tuba bizigirwa. Twabonye ngaha ngo kandi izoca bimwubaka kw'inzu ngo izokwamaho, ngo nawe ngo azogendanira uwo yimikije amavuta ibihe byose. Ni ukuvuga Imana ikigendanira uwo muntu umwizigirwa, ikabana nawe, ikamuhezagira, ikamugirira neza, mu byo akora byose bikagenda neza. Kubera iki? Yabaye umwizigirwa. Imana yacu nishimwe. Rero ikibabaje, hari abantu benshi batari bake Imana yatoranije, ariko uno munsi niwe ukaba bizigirwa. Hari nk'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa, bigisha abandi, muga bakora ibyaha bitandukanye mu ngoro y'Imana. Ugasanga hari ibyaha bikorerwa mu ngoro y'Imana, hari ibyaha bikorwa n'abakozi b'Imana. Rero abo Imana ibaravye irababara cyane, ntabwo bariko barabizigirwa. Kandi iki gihe cya kera bo yacibica, ariko uno munsi turi mu buntu bwa Kristo Yesu, turi mu buntu butangaje, ubuntu bwatanzwe n'Imana. Imana atanze umwana wa Yesu Kristo, aradupfira, apfa mu kibanza cacu. Umunsi turi mu buntu, turafise umwanya wo kwihana, turafise umwanya wo gusaba imbabazi. Haleluya. Ndakugira inama mwene data, wewe uri kuraba mu bihe byo kutaba umwizigirwa imbere y'Imana, ndagusaba ngo uhindure, wihane, hanyuma uhindure ibikorwa byawe, Imana ikwishimire, uyibere umwizigirwa nk'uko yagutoranije. Imana yacu nishimwe cyane. Turabona andi majambo mu Migani igice cya 28 ku murongo wa 20, havuga ngo umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi. Haleluya. Umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi. Ndagusaba mwene data, ubu umwizigirwa mu gikorwa cy'Imana, ubu umwizigirwa aho ubaye, ubu umwizigirwa mu bo mukorana, ubu umwizigirwa mu bikorwa bagushinze. Ushobora kuba umudandaji, ariko ngusabwa kuba umwizigirwa. Ibyo uri kudandaza si ibyawe, kumbure hari unotora ko ugakura ko kuvyo wadandaje, umushoboje ukamushikanira ibidakwiye. Ndakugira inama ngo wihane, ivyo ni ivyaha. Reka umwizigirwa imbere y'Imana, kuko ngo umwizigirwa agira umugisha mwinshi. Ayo shoboje azoguhemba, azokugira ikimazi, kuko zoburi harimwo umugisha uvuye ku Mana. Imana yacu nidufashe. Ushobora kubukora mu kazi gatandukanye, akazi runaka, mu biro, aho wicaye mu biro, habera umwizigirwa. Imana ikuravye kwishimire, ni ukora ico ujejwe, kandi bikora mu bwizigirwa, atabiturire, atanturire zo ku ruhande. Oya mwene data, umwizigirwa Imana izoguhemba, Imana izoguha umugisha, kuko ngo umwizigirwa agira umugisha udasanzwe. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana, uri umupasitori, urongoye ishengero runaka, bumwizigirwa muri byo ujejwe, bumwizigirwa mu ntama Imana yaguhaye. Haleluya. Kandi Imana izoguhezagira, Imana izoguha umugisha. Ngo umwizigirwa, aha mu Migani yatubwiye ngo umwizigirwa agira umugisha mwinshi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iratugomba ko tuba bizigirwa, hanyuma nayo ikaduhezagira, hanyuma ikisumbirije izoduha ubugingo budashira, izoduha ijuru. Haleluya. Uyu Samweli yabandanije, Imana cihamagara Samweli muri iki gihe cy'abahungu bari bamaze gupfa, ihamagara Samweli akiri muto. Samweli umuhereji, Imana ibana nawe, yarinze asaza, ahambye abasekuru, akigorokera Imana kandi akiyihimbara, akiri umwizigirwa. Imana imuhemba ijuru. Imana nishimwe cyane. Nawe mwene data, izoguhemba ubugingo budashira niwayibera umwizigirwa mu byo urimo byose, mu kazi ukora, aho ubaye, mu rugo rwawe, mu kibano. Reka
umwizigirwa, Imana izoguhezagira, Imana izoguha umugisha kandi uzobana nawe. Imana nishimwe cyane. Twabonye kandi ngo Imana izogendanira ngo n'uwo muherezi izo kwihagurukiriza ibihe bidashira. Imana izojana nawe, izobana nawe mu byo ukora byose kandi uzobona ikiganza cy'Imana. Imana niguhezagire. Shalom shalom.